Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nituze Kristu. Turacyabandanya gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya 12. Twari busome ku karongo ka 32 na ka 34, ariko kubera urushize iminota yaciye ikwira tutaraheza impanuro canke se inyigisho Yezu yariko araduha ko tudakwiye kwitwararika ibyo kwambara, ibyo kurya, ibyo kunywa. Rero reka dusome uturongo tubiri mugabo duce dusubira no naho twari twagejeje. Haravuga ngo itunga ridatituka. Gurisha ibyo mutunze, mutabare aboro. Nimwironderere indaha zidashira, itunga ridahera mu ijuru, aho igisuma kidashika, aho umuswa utageza iryinyo. Nkako aho itunga ryanyu riri niho n'umutima wanyu uzoba. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimira Imana. Duce tuduga rero kuri twa tujambo twahagarikiye ko hari aho twahagaze havuga ngo emwe mwemera buhoro. Guhera kuri 29 haravuga ngo nimwishinge rero kurondera ibyo murya n'ibyo munywa, ntimuhagarike umutima. Abapagani b'iyi si nibo bakurikirana ibyo bintu byose, nkako so wanyu arazi ko ibyo mubikeneye. Ariko nimurondere cane cane ubwami bwiwe, ibyo nabyo azoheza abibagerekereko. Ntimugatinye dutungwa twanje, kuko so wanyu yashatse kubaha ubwami. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Haleluya, haleluya, amen, amen, amen. Bana b'Imana rero, twibaze ko noba nabivangavanze, ariko birakenewe ko tubisigukirwa neza. Rero reka duhera aho twari twagejeje kwiri jambo Yezu yavuga ngo emwe mwemera buhoro. Rero bana b'Imana, abantu bo mu iyi si twemera buhoro, ntidushaka kwizera Yezu. Sinzi gituma tudashaka kwizera Yezu nawe ibyatubwiye. Mugabo bana b'Imana, naho ndiko ndavuga ngo sinzi gituma ngo tudashaka kwizera ibyo Yezu yatubwiye. Ndabivuga ariko nanje hari gihe bigera burya ndababwiza ukuri. Muri iyi minsi nahuye n'ibigeragezo, hamwe ngeraho nkavuga ati ariko Yezu ko naniwe. Rero hari gihe umuntu mumubona ariko aravuga mukumva ko ibintu byose iwe ari sawa, ariko bana b'Imana hari gihe umuntu ageramwo kikamururira, kikabumururazi. Mugabo icyo ashimira Yezu Kristu, icyo ashimira umuntu aba yaraguze Bibiliya, bafise Bibiliya yama yiruka gusoma, aca yiruka muri Bibiliya. Uciye wiruka muri Bibiliya ukaza gusoma ibi bintu, ucuvuga ati naho turaye ubusa Imana yabibonye, ejo tuzojya canke mu minota ntazi byohinduka. Naho iki kintu ndagitakaje, uko biri kose Imana irabona ko nagikeneye, ubundi mwanya runaka izokishira mu buryo bwiza, izokimpa. Bantu b'Imana, twizera Imana. Iyo umuntu ageze mu bikomeye biragoye kwizera, ariko biroroshe kwizera iyo wumvise bene aya majambo. Uramenya uti uko biri kose Imana yambika n'amashugwe mu gahinga, Imana igaburira inyoni. Yezu ntiyatubwiye ngo twebwe turuta inyoni n'ibikona cyane, kubera iki duheranwa n'agahinda. Haleluya, amen. Ewe Yezu uri mwiza pe, warakoze kuduha amajambo y'umwizero. Bana b'Imana, reka rero
tuje kuri 29 havuga ngo ntimwishinge rero kurondera ibyo mujya n'ibyo munywa, ntimuhagarike umutima. Ngo nitwishinge rero kurondera ibyo tujya n'ibyo tunywa, ngo ntiduhagarike umutima. Ibyo tunywa cyane cyane abantu b'Imana, ibyo tunywa tubyigeko, ngo ntiduhagarike umutima kurondera ibyo tunywa. Ese Yesu yavuga ko ari amazi n'umukene uwo ari we wese amazi arayaronka, ahubwo inzoga za divayi n'ibindi, mu gihe muzi ko abantu benshi bahemuka kubera inzoga. Hari abagore baja mu busambanyi kubera abagabo babaguriye amacupa yo kunywa, hari abagabo canke abasore baja mu busambanyi kubera ba mama sugar baza barabasororera bakabaha inzoga, bakabategera ku nzoga. Aho sinavuze ko imishito y'inyama ko Yesu yavuze ngo nibyo tujya, ubwo nyene bamwe babategera kunda. Imana iduhe gutahura cyane rero, ngo nitwitwararika ibyo tunywa, nitwitwararika ibyo tujya, nitwitwararika impuzu zo kwambara. Kubera ibyo Imana irabibona, irazi ko tubikeneye, irabitumenyera. Turabandanya. Abapagani b'iyi si nibo bakurikirana ibyo bintu byose, nk'ako so wanyu arazi ko ibyo mubikeneye. Haleluya, amen. Ngo papa wacu arazi ko ibyo tubikeneye. Bantu b'Imana, ahantu narase kuhiruka ko cyane, kubera harimo inyigisho nyinshi. Birashoboka ko wowe atacyo ubyumvamo, ariko jewe Mana, ariko jewe ibi bintu byaranyubatse, cyane cyane mw'iyi minsi byaranyubatse. Ndigarurira ikizere mu gihe nari natakaje ikizere, nibaza ati Yesu yanambebye, Yesu ntanakimbona. Ndababwira iyo uri umukristo, hari igihe ugeramo ugacutangura kwiyumvira ibyaha buba wakoze byatumye Yesu aguheba, byatumye Imana yakwirengagije. Murabizi? Oya reka ngo abapagani b'iyi si nibo bakurikirana ibyo bintu byose. Ngo abapagani b'iyi si, bantu b'Imana, murumva abapagani? None wowe uri umupagani? Umupagani si ukuvuga ko ari utabatijwe, bana b'Imana. Ababatijwe baraba abapagani. Tuzi ko ababatijwe ari abakristu, ariko abapagani n'abantu bahahamira iby'iyi si. Abantu benshi bahahamira iby'iyi si, bahahamira kwambara bahemutse, bahahamira kunywa bahahamutse, bahahamira bahemutse, bahahamira ibaze. Bana b'Imana, ubwicanyi buriho mu miryango. Mu Burundi ibintu byinshi ndahabona, canke ibintu byinshi binca mu matwi n'amatongo. Abavukana bararogana bakicana kugira mwene wanyapfe usigarana itongo wagukigwe. Rero ngo benabo bagira ibyo bintu byo guhemuka, byo kwitwararika ibintu byo kwambara n'ibyo kunywa n'ibyo kurya. Ngo n'abapagani, ngo abapagani nibo bitwararika ibyo bintu. Ngo abakristu ntibakwiye kubyitwararika cyangwa ntibabyitwararika. Rero raba nyimba uri umukristu, ntiwitwararike guhemukira mwene nyoko, guhemukira umugenzi wawe, guhemukira utazi, guhemukira akavantara, kubera kwambika umubiri ngo use neza, kubera kujya mukunde wuzuza inzu inda, kubera kunywa ukunda umurego cyangwa ufate iraha. Abantu iyo banyoye inzoga bigereye nta raha ry'ibyisi bajamo, ubwe baramenyere bazikontorora. Ariko abantu
benshi 80% canke 90% banywa inzoga zikabarusha n'ubwenge zikabananira kwikontorora bigatuma baja mu busambanyi baja mu bwicanyi. Ni mubizi hariho abantu banywa inzoga kugira baje kwicana, banywa ibiyayuramutwe kugira baje kwicana. Imana iduhe gutahura cyane. Rero nyimba uri umukristo cyangwa umurokore cyangwa wamenye Imana cyangwa ukunda Yesu Kristo, ntufate ibyo bintu by'abisi byo kumva ko uza kuraza umugabo kujya musonga mpaka kugurira igitenge kuko bakibonanye na cyane mpaka wambare nkuko wowe uvyiyumvamo. Ntuzobura umukristo ni waraza umugabo kujya musonga cyane ni wumva ko uzambara ibisayangana cyane washize ibintu ku munwa no ku mutwe kube ibaze nk'umugore gusambanira imisatsi yo ku mutwe cyangwa umukobwa cyangwa gusambana kugira abone amahera yo gushira kwinzara. Ibaze namwe bana b'Imana. Imana iduhe gutahura cyane. Rero tuze turaraba abakristo uko iyo mpanuro Yesu yaduhaye, tureke kwijanisha n'abapagani. Simvuze nabe abapagani, sije nabyanditse, sije nabivuze, ni Yesu yabivuze. Ngo abapagani rero nibo bitwararika ibintu by'inda byo kwambara ibyo kuboregwa. Imana Yesu yaduhaye akarorero ku mashugwe, kuri Salomo, kubikona ko abakristo Imana mbega n'abatari abakristo Imana irabazi irazi ibyigomba kubakorera. Niwaza nyimba reka ndanababwira ikintu mu mbabarire. Hariho abantu benshi ngaha mu isi bamwe na bamwe basaba amafaranga nk'umuntu bakavuga ati ngomba gukora ikintu runaka cyane ndashaka umutahe wo gukora ikintu niki. Abantu benshi bamwe na bamwe muri Afrika mu Burundi ho nabangeza amaso, hari abantu basabiririza amafaranga bakayaca umuntu yanabaha. Mu mbabarire ndiko ndivugira no mu muryango w'uwacu ho kugira umuntu yakoreshe neza akavuga ati aya n'amakoroka reka nayatemagura ejo nzobona yandi ejo bagiriya biburaya bagenda barayatora mu ibarabara bazoma bazoga ho kugira ngo yakoreshe umugambi akayonona. Umva nababwire ntabwo umuntu yo kwamarika arasabiririza ngo umuntu yame yamuhaye. Hari abantu bo kwama basaba kuko badashoboye kurima bafise ingorane runaka, ariko kubura umuntu w'umugabo ukomeye, w'umusore ukomeye, w'umugore ukomeye, umuntu akaguha miliyoni y'amafaranga cyangwa akaguha ibihumbi amajana ho kugira ubidandaze cyangwa ubikore ubikoteshe muri mu urime uko cyangwa ugura intamyi n'uruhindu. Mva ndababwire intamyi n'uruhindu cyangwa inyuzo n'ikoroshi ujishe witeze imbere, uteze imbere abana bawe. Njewe ibyo by'intamyi n'uruhindu niki nuko nzi ko hari aho byigeze kuntunga. Jewe ntumaka inkoko muri Afrika cyane se ngiye nkazigura nkaza ndazizanye byaba ngombwa hano nkazidandaza. Ibaze rero umuntu azi nta muntu numwe yobura akantu ko gukora. Imana idutabare cyane. Gusa nagira ndababwire ati abapagani nibo bitwararika ibintu byo kwambara byo kunywa mbega ibyisi. Turabandanya nkako so wanyu arazi ko ibyo mubikeneye. Imana mwizi yuko ibintu dukeneye kandi uyu biravye hari ibintu byinshi Imana yaguhaye utanayibisabye kuko izi kubikeneye. 3:1 hakavuga ngo ariko nimurondere cyane cyane ubwami bwiwe, ibyo nabyo azoheza abibagerekereko. Haleluya, amen.
ngo ariko ngo cyane cyane ngo niturondere ubwami bwiwe. Yezu ni wavuga ngo niturondere ubwami bw'Imana, ngo ibyo bindi nabyo ngo azoheza bitugerekereko. Haleluya, amen. Bantu b'Imana, hari abantu bisanga bari mu buzima batari bazi ko bozobamo kubera Imana. Abakristo rero dusenge, ibitubereye Imana irabizi, izobitugerekera, kizobiduha. Kwiki gisomwa akarongo ka nyuma kakavuga ngo 3:2, ntimugatinye, ngo ntimugatinye, ni Yezu atubwira, ntimugatinye dutungwa twanje. Haleluya. Bana b'Imana, umvuga rukundo Yezu adukunda, ngo ntimugatinye dutungwa twanje, kuko so wanyu yashatse kubaha ubwami. Haleluya, amen. Ngo ntimugatinye twana twanje, dutungwa twanje, ngo kuko ngo Imana Data ngo yashimye kuduha ubwami. Haleluya, amen. Murumva rero bana b'Imana, Imana yashatse kuduha ubwami, ariko umuntu afise umunoho anohotse, nakayambaye mugabo watanguriye, nabonye ijya sate ijya baze utayimpaye umugabo akaguha amahera yo gusumba, ugacuza kugura ibintu ya mahera ibyo wasumye warihe abana ku ishuri, ngo naguze baze ngo na umugabo ati ibyo twabivuganye. Rero bana b'Imana, abantu bitwa abakristo n'abarokore, abantu bazi n'abayisilamu, bumva ko abayisilamu naho bamwe twarabishizemo nabi, nabo bazi Yezu, hari abakunda Yezu bamurambaraye ko barambaraye no kuri Bikira Mariya. Rero Imana yo mwijuru izi byinshi byo kutugirira, tureka abapagani bisushanye n'iyisi, ariko wewe umenye ati narabatijwe kuba umukristo, ngomba kwitwara neza. Rero hari amayandi majambo tugiye uko avuga ngo itunga ridatituka. Yezu arabandanya kutubwira itunga ridatituka, anatubwira ingene dukwiye amatungo dukwiye kuba dufise. 3:3 aravuga ngo gurisha ibyo mutunze mutabara boro, nimwironderere indaha zidashira, itunga ridahera mwijuru, aho igisuma kidashika, aho umuswa utageza iryinyo. Haleluya, amen. Imana iduhe gutahura cyane, aho harakomeye. Murazi Yezu hari naho yabwiye umusore araho ati genda ugurisha ibyo utunze ucuza unkurikire. Nanje hari igihe nama nigisha ibintu kumva abantu banyicunditse, ngo none wowe ko wigisha ibyo udakora, ngo nkanje ndagowe, ngo raba ngo inzu yarampenukiye ko, raba umwana wanje, bakambwira ugasanga bamwe mwifotoye bandungikiye amafoto y'ibibazo niki. Ariko bana b'Imana, reka ndababwiza ukuri, ibyo nibyo Yezu atubwira. Wewe reka kwirigura yimvira ko zipora ari we agomba kugufasha ku bibazo ufise. Oya, Yezu yatubwiye ko dukwiye kubwira Imana, kandi ko Imana itwitwararitse gusumba ibikona. Erega hari igihe mwebwe muriko muriyumvira ngo yamuzi Paul ari buraya ngo azoyama ngo ni n'umuvuga butumwa, ngo yari karavuga ngo wumva nyene ngo avuga amajambo meza ngo ategerezwa kuma. Ariko bantu b'Imana, burya ndababwire nuko nyene telefone ndiko ndayivugirako, uravye nk'abantu bari ngaha muri telefone yanje, ugaca wiyumvira abantu bava nko mu magurupe baza muri box bambwira ibibazo bafise, naho noba ndi Croix Rouge ntibyo ukunda. Kandi muzaza murakurikirana na Croix Rouge ubu mwisi yarananiwe, muzaza murakurikirana impunzi nyinshi kwishi ziri kubura ibyo kurya, ziri kubura ibyo kurya kweri, kubera ubwishi bw'impunzi canke se ibintu nk'ibyo. Rero abana b'Imana, reka kubabazwa nuko nakayase kugufasha. Reka nanje hari igihe usanga nk'amahera nyene make ndonka, nkumva ndiko ndavuga ati oya ya mahera ntamwiye canke iki, mugabo nyuma nkagaruka nkiyumvira toya ndiko ndarenga karimbi. Rero bana b'Imana, nkamenya ati uko biri kose none erega Yezu arazi bimbereye.
nkabona ibibazo byanyugarije nkavuga none uko biri kose ndazi ko Imana ibirikira birabizome ngene bikemura. Rero Yezu aravuga ngo genda mugurisha ibyo mufise byose munkurikire murondere ubwami bw'Imana mubihaboro. Mwisi hari haboro bakwiye guhabwa amahera, ibiharage, ibintu byo gufasha aboro nyene kubakirwa bariho. Hari n'abandi bandera amaboko bumva boronka amahera bakaza baririra uko bashaka atari bimuga. Rero bana b'Imana n'ibimuga birakora, hari ibimuga bikora byiteza imbere. Rero ibintu bihari cyane mu Burundi, abantu bitwa ko bari mu bihugu za Oman, za Canada, za Australia, ariko hari ibintu bigeraho bikanambabaza cyane. Abari muri za Oman na za Saudiya barakorera amafaranga yo namanganira n'abamama bariyo batunuka imigongo, basize abagabo mu Burundi, abagabo tigenda mukore, nyene umugabo agaca yikubita n'umugore. Iyo umugore akora arungika amafaranga, abagabo baguma binezereza n'abandi bagore. Ubwo abo n'abagabo bafise umutima no nibirohori kabisa. Umumama yasize abana arakora amafaranga akakurungikira, canke yasize umwana canke yasize banga, wewe ugacuza wigira mu bahaba rusubira. Yo oya basi, murumva rero bana b'Imana abo bantu barahemuka cyane. Rero aboro nibo bakwiye kuronka ibyo bafasha, kuko Yezu yaranavuze ati aboro muzobahorana mugabo jewe ntimuzomporana. Rero abagurisha ibyo batunze niki bariho cyane cyane ababikira, abapatiri bajya bihebeye Imana, nta yindi mirima bafise atari gukurikira Yezu Kristo. Ntabwo ari twebwe canke bajya abantu basanzwe. Yezu yabwiye ngo gurisha ibyo mutunze byose munkurikire. Mugabo wewe ufise uwo muhamagaro, ushobora kugira uwo muhamagaro wo kumva ati ibyisi ndabitandukanyije nabyo, ngiye gukurikira Yezu Kristo. Ni uca ugenda mu bihebeye Imana canke se kwihebera Imana mu bundi buryo, mugabo witandukanije n'amatungo y'ibyisi. Babikira benshi bareza imfubyi, bareza abantu atari ukuvuga ngo ni nabi wabo canke hari izindi nyungu babifisemo. Ariko rero umukama Yezu avuga ati dukundane, twite aboro, twiteho abababaye. Reka twihutisha akarongo ka nyuma kavuga ngo nkako aho itunga ryanyu riri niho n'umutima wanyu uzoba. Ngo aho itunga ryacu riri niho n'imitima yacu izoba. Nyimba ushaka ko itunga ryawe riba mu ijuru, umutima wawe nawe uzoguma uri mu ijuru. Hariho abantu bakora ibikorwa byiza bavuga ati ndabikore kugira niyubakire inzu mu ijuru. Rero ugakora igikorwa uzi ko ufise ikintu uri kurakora mu ijuru. Bana b'Imana kandi ibyo nibyo. Hari abavuga ngo mu ijuru ngo tuzosanga zubatse canke se ngo sinzu zisa. Oya, iyo uri urubakira umworo canke uri kuramufasha, uri kuragidiki, uba uriko uriyubakira mu ijuru. Ngo aho umutima wawe uri, aho itunga ryawe riri niho umutima wawe uzoba. N'abandi bakorera shitani biri kuzimu, batanga abana babo, batanga bagenzi babo, nabone imitima yabo iri kwa rya tunga ryo kwa shitani. Ubwo nyene akanuye arara yiyumvira nyimba ukwaza kuronka bya bintu yakuye mu bugome, yakuye mu by'isi, nibyo tumashinzira, kuko umutima wiwe uri kwa buryo butunzi bwo kwa gishitani. Uwo umutima wiwe yaramaze kugurisha kwa gishitani. Ubwo rero umutima wiwe yawukabije shitani kuko yitwararitse ibyitunga byo kwa gishitani. Bana b'Imana rero twitwararika ibyiza by'ijuru.
ushobora kugurisha kimwe mu byo utunze cyangwa itunga ryawe ukagurisha kugira igurire igare umukene afise ingufu agende mu ibarabara akore yiteze imbere. Ushobora kugurisha ikintu mu byo utunze cyangwa ushobora gufata amahera yawe mu mahera utunze ukavuga uti reka nubakire umworo ujya muntu aba ahantu habi ndamugirire neza ndamwubakire. Ushobora gufata mu byo utunze cyangwa kugurisha ikintu mu byo utunze ukagurira itongo umukene, impuzu umukene, ukarihira umwana wiwe n'ibindi byinshi byo gukora. Umukama Imana bahezagire cyane, iminota irakwiye, ariko ndizera ko iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi narirya duherutse kwanza nuko mba nabiteguriye rimwe, ni ijambo ry'Imana ryo kugusubiza mu mwizero wewe wari warihebuye canke uzigirijwe n'amagorwa n'amarusha utabona imbere n'inyuma. Nanje nibyo byamfashije muri iki gihe. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.